Chef sigaye u. Yo. Imatara yanje ndaheruka kuzana hirya yejo. Ngo kizoja amahano habereye mugaki giye kiyeguye. Neka mana jewe ngiye kubuwande jewe. Imatara yeguye. Umusegetera aratwarana n'iyi mibu yumi wacu. Nengaje jeni kamana je kweri. None ngaje birohera heje. Kamana je bizoherera heje. Jora je mugo je bishabine anishafu. Ndakizane ndibaza ngo tuzobana cyoco mugaraba naco kije gisige kinyivye no kunyiba. Nikigara kweli yakyatwaira nicasigiye. Yewe bagabo iri nibara bakari nibara. Ninyumba sinari nguze nijoro nawe nyene yatwaranye. Ewe bagabo ukuntu kwiba kweli urusu kwiba urukomba amazi kweli. Murabona iribara yo. Ewe bashi fuso yanje yo yaragendeka na uwe uyu muniwe karalise. Urabona umworozi iyo agiye kugura igitungwa dufate inka ukagura inka yica asaza guri yica kandi baca umugani mu kirundi ngo wanka umugore asura ukazana ubunya mu nzu. Sha niryo naje ngenda bibona mutewe kweri ankira urya mugani. Ewe ngenda bibona kweri ngenda bibona ndishinga ngo nimporeko ngo cabore ngo ibigenze gute. Sha mama nguri yajamugwa mbwiye kweri none rabe none bisivyo bitanguye kushikira ibi bintu birimo biramba ko nabandi bo bibona. Mutoni wankiri umugani ati wewe ugitungwa cica iwanu ninzu sazo ugura inka yica arongera nambwira ngo uza wanka umugore asura ukaza runya mu nzu none unyaneye mu nzu kweli kunyiba urukomba amazi. Yo umbebuka akagahungu kweri naho kishinga kunywa inzoga kakaboregwa nikeza vrema karambereye cyane gose ni nakabogari. Abantu beza kweri nibo bigira nabi. Urabona ukuntu afise taye nziza no kuntu afise ubwiza bumubereye akaba yitwara nkuko yitwara mu mayoga yitwara mu biki kweri ata yawe rero no kwisoba ko yisovyeko. Ariko ko yihenza akampa indaro nzokora ishoka vyose ndamuhindure mpaka dukunda insu nzogenda mvuye ngaha. Yo umbebuka mwebwe murara ntibuca kugira ngo musohoke. none umuntu bwake ntavyuka none cyane nagira unuguka amafura nyene ugasinzira cyagatira ko mu gitondo niko karyohera mama ya nawe turakuvyagore uba warayogorewe cyasi mboregwa
simboregwa hari igihe kimwe azoboregwa mukavuga ati wa mutobekiye igihuna umuhungu wo mukumosa imvura y'Uburundi yagiye aboregwa twabibonye urumva yahama waborewe hajya simba naboriwe kwe kuko none ibaza ahantu umuntu ace kumvyura ndumva ati umuntu ahayamvyura gusa ingorane ngira amaherere ngi sinumva ngo umuntu afashe ngo avyibushuko kuko murya musi umfata kweri n'ubu sinzopfa ndakwibagiye wamenga ndi mwikamyo ahandi ukamenga ndi mu gasaratoga ahandi ukamenga ndi muri bisi basha uwo mugabo yakwirukanye nta bwinga afise nawe ko wumva utaboregwa sindoshobora gutura ngo ndakwinjize mu ndo kurekera ngaho none ntibuca erega buramaze no guca utaraza bwari bumaze guca inshuro nyinshi kwe n'irari yaho nyene hajya namaze gusukayo utwagwa tubiri n'uturimano simbamenya kwera iby'ubuzima bubandaye imvura ntiwo gutwara namwe ntabwo imvura nyinshi irindira je ngoma ndakubaze je umusivye kana shikanga hayara ntunde mama mwara bose mwagiye mushatse ariko ubu mukurya ngenda kuzunguka birondera mu mihana none wo mbwira neza cyatumye mubaho uku bisoso wa mutaho ufise vyikiki mu minwe misi yose utaho ufise guhiga aho nyene utawarumaze nta kuvuga ngo uzorumwe n'imisi biri hoho none unwa vyikiki bivuye kuki mbega shaho nyama kiki nyene ntibayakuye gasingo ibintu biragoyesha ibintu biragoye n'ukuri nta bintu bigoye reka shaho ntupfe kubona ibintu umuntu afata ingingo yo gukora iki aha naratesetse byaragize nta guteseka umuntu wega niwe yigarura abantu bamugarura iya bibibazo mfise iya bibibazo nahuye navyo yaba ari we mwahuye navyo niyo wari kuburi kuravuga ati reka bikore biramukwiye kwisi nta muhaza ahora n'ibibazo navyo bibazo utigera uvuga ivyo bibazo mwahuye ntiwo bintondera nkumva ukuntu bimeze ivyo bibazo rero ukuntu vyatanguye sinikindi abavyeyi banje bakimara gupfa basize mu bibazo bikomeye cyane basigiye abana tuvukana ngo abari genda barera ariko hambavu y'ivyo narifise umukobwa nkunda nk'abandi ariko nyuma yo kubona ko tumaze gukena tubuze ibintu byose abantu batunyaze ibintu byose yaje kubona ko ata bintu nkifise aranyanga ariko icambabaje cyane nuko yanyase anziza ko dukenye kandi cyari gitumye dukena ariko abavyeyi banje bari bamaze gupfa nanje ntacyo narifise cyo gukora nabuze ubwonko cyangwa ko niyumvira mbura icyo gukora buri nzira ngiramo buri nzira y'ukuri nogiramo mu nzira zitatu nabuze inzira y'ukuri nogiramo na n'ubu biracyancanze inzira y'ukuri yo kubwiramo sindayitora ndi uwo mwibarabara kandi nari uwo mu nzu ariko nizera ko umunsi umwe mu nzira zitatu nanjye nzofatamo inzira imwe yanje nkwiye kujyana nayo ndabyizeye cyane burya urukundo n'ikindi kintu urukundo none uwo mukobwa nyene niwe warabuze ukuntu worondera uwundi ukunda ukamusubiriza ubwo rukundo wari umukunze ukaruheza uwundi uwo mukobwa howe yasagute howe yavuka hehe ubu howe buzi yaherereye jewe ukuntu namukunda nuba aracandi ngaha nawe mu gihe yaragukunze ntiyaragukunze ngo nikubera yagushimye yaragukundiye mu mahera mwana umufise ubwa mbere ivyo cyose nari ndavyitayeho ikiza gusa nuko yanyereka umutima yuko ankunze nari ibindi vyovyo kuvuga ati yaranyase ko dukenye tugize gute ndabitahura uko n'ubundi muntu none yabona ko yoca abaho gute nawe rero haize igihe kimwe utamubona kandi atagikunda nabo ubundi muntu ukunda musubize urwo rukundo wari umukunze ivyo nico n'ikintu ntoshobora pe ico n'ikintu ntoshobora aha nanje ko ikintu cyanzinduye nagomvye gutegera kugira ntwavu vyo kubyuka bya muri zanzoga zawe kwenda kuzi kwa mu vyo kugenda nangomvye gutakambira wa muhungu we ndakubwiye no ngara gukomera amashi uhinduke no kuri kwimana yo kuborerwa asha wigarure no kuri kebuke uradufasha ibikorwa hako wambwira ati mebugwa gumenga n'iyinzu no yikugabira ariko ndagutakambira ubihebe no kuri kwimana kubera ibintu vy'inzoga ntandi kwagusha no kuri kwimana bizokwica kubera uza kumutariye no kurya ariko ntacyo sinzi ko bizokunda nzobigerageza ariko nabizi ko bitazopfa koro nukuri uragerageza uzobukoze kwera igihe uzobunyorohereje
aha rero jene ko ndagenda nkanja kwisoko kurondera kunosuma nyene urabizi nawe ko bwakeye ari mu gitondo. Mutobe nibi uri nyaruka yahaneye je bintu biraba yahaneye nyaruka gusa wiyumvire Mwe mburi banga mwabwa muza muntu makurire tukandi mwabwo umuntu ajya kwiryamira ndima kongo rugurura yahaneye yaharumburutse umviriza wa muhungu we cyangwa sinkunda ibintu by'uburofa sinkunda ibintu by'ubusatsi sinkunda ibintu byo kuzungutsa imitwe ibyo bintu sindabikunda izina ry'Imana yahaneye none yahaneye nijya nahaneye none uje kuntora nje kuyakura ahasha wa mugani wambwiraga ntukabeho umugani wawe wambwira ngo wagutana ngo umugore ngo asura ukazana ubuniya mu nzu yagiye ahani yaho yahaneye wari warongoye uwundi wa muhungu we wangoriyahura sinari nakubwiye none ruyagwa ntiyamanyama ndakwirukana ca ndironkera kandi kadandaza ku kabari naragatwaye none hasiga harumburutse sinari nakubwiye kweli wewe nejo bundi ukabona umugore wa mbere murananiranywe ukagomba kugikonesera neza maze uburofata ingingo uvuga ati ngomba ndakubisira amezi canke manze nomoki canke naho uvuga ati tumanze twihe imisi nayo ukavuga ngo muratandukanye ubu bineye harya niwe watanguye guhanya kweli niwe watanguye guhanya nenda hane gute vuga bukebuke inje kukubwira jewe kandi aha ndatunuye imatara ibiki wewe waguze matara ryari mako tureke ibintu by'uburofa wowe komenyera yuryama kwihema wagurasi matara ryari kweli kandi abagabo rero bayino mizi mufise ingorane zimwe kuvugisha ukuri birabagora ubu rero uraje urampenda gije ugira umpende ngo umugore wari warongoye ngo yagiye kwivya matara wowe nyene wahora uryama kwihema wewe tegeza jewe akamata nari nagasumye kufata ngo kuvuga ati nta kuntu yoza araryama kwihema gusa akamatara n'inagaso none uko rukore nyene nazanye kwakiremeze kwagiye rukatwaye imatara gwatwaye ndakubwira hani ngorane imatara nari naguze yatwaye nashaka igara kimera hora nisharika kabashitsi yatwaye numusekretari yatwaye amashuka yo hana n'ipantaro yatwaye none ipantaro yiwawe yamukwiye reka guseka shaho reka guseka reka kumbwira kandi jewe ni kubera ko umuntu kweri ikintu ndamuhanuye ari maka gitera kikagenda kigatinda kigashika wowe sinakubwira ati umugore asura madurindire ako kantu urakumva harya iyo muryamye n'umugore murashobora kwitwikira ubureta ukumva ngo mpwi ugaza ngo cyawa kwerindwa iki gikore ngo cyama chansuri hinga rero ujya kuzana kandi urabona ubu hari abakobwa bigira neza umenga bari kudutayi originale ukangwasha ngo yo kwari ndatse ntasura zuzana rero asiga haneye reka yahaneye hoho none cyabira gusha kweri cyango bunanzaha aho ubona nkiraha ni nayo mpamvu Tombo dusanze ntaraja kukarigara kwinywera twatuyoga hari mama yaje ngaha ngo ndamuhindara ngo umugabo ngo yanyirukanye naje gitati nukuntu mbutsa nukuntu bavyonga ndabitungira bwarara ngaha umfasha kurera umuryango aha ngaha abagabo asa n'uwutera mpindura kwe kandi kweri ndamuyimva mu koko arakora udukorwa asanga yatetse namenya niyo yakuye uturibwa kandi urabona kare ko nararira inzoga nkiririrwa inzoga ariko ubukwera ubuzima ni sawa aho rero wewe nyamba inzu yawe bayineye ahubwo wa mugore yagiye nabi yagenda ateruranye n'iyo nzu agaterurana nayo mase nyene yaneyemwo akagenda yiremetse byose kuburyo usanga ari urugaragara gusa gusamuka wewe ho kumpoza marize n'ivyo urimo urambwira kwanza manzi umbwire uvuze rero ati ubu hari umugore gora abangaha jewe kweri hari umugore abangaha bash
nubu nyene kweri mwari kubonana nuko usanze mwari kubonana wa mugabo we mwebwe ndabazi mwari kubonana nuko agiye kukarigara kurondera ngo ibyo asuma ubwo rugoreko urufundi rukahe none cyangwa abafisi oya ntiyizanye urabona jewe ukuntu umeze ngore urazi kundi usanga niryamiye hamwe mu mabarabara ego ndakumva rero yanciye ko nibwarariye numva umuntu umenga nteretse mu ikamyo rero nagenda ngo fobo numva umenga ngenda nandika munani nzunguruka zigizage sinumva ngo ngitsana nasidutse mu gatondo mbona umugore rubyibushe bakaba bama umenga nifuso kwe nifuso nyagwayo bagabo kwibera ngaha kweri cyane agize ati nikwigumire ngaha ngo umugabo ngo yaranyirukanye ngo ameze nabi ngiye mami bimeze gute ndavuga ati nta kundi ntiwibere ivyo biribaza shaho kime gusa je nukuri kwera aho ubona jewe ahandi mu gahinda gakomeye n'ipantaro nahora ntwara ngo ngiye kukarigara kwere yagiye atwara umviriza rero jewe ico no guhanura wa mugabo iryo kosa n'abandi bagabo baribonereho umugore wambe yo amakongoro urisema amakongoro urisema nukuri kwimana urisema umukobwa bw'igihema yo simari reka kandi ukambwira wowe ndakubwira ati urabona naraguciriye umugani neza ati burya umworozi iyo agiye kugura igitungwa agahera ku cica arinda asaza kuri cica aho warisemye uzosaza ukora ivyica reka guseka uzosaza ukora ivyimfise amashingwa kwera wewe oguraba icumanura hama nkumva meze neza urimo urasonga none ndaguhanura kuti burya nubwo mba naborewe ndumva amakongoro wewe umunsi narendyamye hariya wabwiye ngo ntumvyura ngo ifitiye ibibazo by'iwabo rero makongoro ndaguhanure ndagusubire burya abakobwa ba kino gihe urababona bishitse mu duki twatubutura tugezweho tugera ngaha nawe ukabona ibitako wa mushatsi na mwanya mwimwese bitayizo ni mu bitereka nkako ntarabona ugaca umeruka wamara kumeruka rero indimi nazo ukanyabagwa kuwa muntu yari amakara ari mwariho fora ukabibura byose nawe ntibamenye ko umaze gushikana mu nzu ushikanye yikara gusa na wewe inje kugira ndumve basi ko mpoza aya marya ndimo ndarira kandi ndi mu maganya none urimo urambwira ibijambo byinshi kandi bituma nibuka nawe yankoreye kweli jewe ijambo rimwe no kubwira eko kuguhumuriza aho ndaguhumurije my friend nukuri kwimana pole sana kabisa kuko nari naguhanuye urabizi pole sana rero ikindi kintu ngomba ndakubwira wari kuzuraza wisondeka ngaha none urabona naje nifitiye ibibazo by'iwanje bitarakemuka aho rero bambumenye uziganisha twacanye muri byinshi ariko ibi byose ntitubicanamwo kabisa kuko wabigiyemo ndakubarira ako kantu wari uvuze ko kwisondeka nta muntu ega mugabo ngahana cyahasigaye ngo muhira nyene urabona umugore nyene yasiza nko kwetwose umuntu agahutse uko kwambara sinzi ngiye kugakura none raba nyene kungene mugabo turasondeka urabe nakiye ko nobaho neza none izo ni ngora genda aho hirya ku mashantiye aho biriko barubaka amashure abo babosi biriko barubaka ububari ugenda wiyaboneshe kurya umuntu aja kuri YouTube akazonda kuri subscribe ugenda rero kwa batwe babosi ati banyakubaho jewe nje kwiyabonesha muri yose mufise akazi mumbwire aho uzoba ugitoye nayo ukaza jewe ngo uje kwisondeka iwanje nate mburaho nisondeka uza kwisondeka iwanje kandi urugendo rwiza aho wankuye mwitiro jewe inzoga ntizirahe yo umbebukana sha none ngahaje n'umugenzi nandizi genda kiwara kwera rase wewe zarasondeka kwera none ngahaje abane ndaja kuba mwisoko kwera mwisoko naho nyene abahaba mengo barakaze n'ibitasi harenda go sinzi yo biherera kwera nta kundi
mugabo rero nubwo biruko je hari ibintu ngize amakenga nisha mutobe avuze ngo hariho urugore ngo rubi wage ngo rwirukanwe n'umugabo gusa mugabo po ntiyo bari wene sha oya yese we ni kagashere kanje shana ariko ndaraba Sandawe kuragwa ko hagukora mutima kuntu gase. Kara. Ni beautiful. Kwe ntaco kabaye. Ubona atari mani. Nabonye baga. Uyu rero uyu bimo bavuga ngo byiki naramukunze kabisa naramukunze kwe. Ntacabaye mati. Ntacabaye gomba vuge ko hari cabaye wewe nje wamfata urugendo. None izo ngendo zanyu mwebwe zizobabera ubwo mbuje. Nje mususu mu gutembera. Jenda rabu mwana nangora no musi nihanye kwe. Kusuka tagutebanyo. Mu masanga hajeyo. Je usanga kwere naki washa ngenda haranga yuko nye. Kukura bizi ko naraca kunyugwa. Wosha mukuganda kubaki. Wosha mukugumeka jenda kuza ahantu. Unzi he? Wena ubihara jenda kuza ahantu. Jenda kubonya ahantu mu ifoto. Mu ifoto majana. Umuhungu witwa mutoye mu telefone. Inde. Kandi abantu ubusinzi gende mwakabaye. Wa mutobe je ntawonzi. None nyambo tamuzi je nakubwiye ko nakubonye.